biraheze mu nda niho mbona ko yambabariye nana ubwira ngo mugwe mu nda rega nivyo kwiri we mu nda none nkubo abantu bazabona gute kwambabara te oya reka fukama n'amavi fukame hasi yebaga ubukora urahaye umugabo nkawe wora afise umwana urazi ko je mfise umwana duza ya maboko ndayabone yaduza aha ni sawa ndamukunda mugabo kubera ikibasa atambwenda bikorere muhira yambwira ndabikorere muhira nabikora turi babiri basireka kumamananiza nimushaka kumbabarira mbabarira ku buntu ureka kwirigura mvunagura imbere ya kamera ngira ngo ngirire imbabazi ku muntu ukunda ngira wowe ntiyarazi ivyari karakora mugabo yaba agaciro basi urukundo ndamukunda uko nahangayitse yabona ko vraiment bikwiye ko ashobora kumbabarira atabindi binarinze kundemeka. STV every story matters. Hello bakunzi ba STV muraho umeze neza iyi ni STV jewe ni wa musore wanyu afise amazina menshi agiye atandukanye menshi mwamuhaye menshi yahawe n'akazi ariko kandi n'undi munsi udasanzwe dukengurukira Imana mushobora byose iyo dushobora buza buri kimwe iduhamagara ikaduha inkomezi ikadufasha ivyo dufungura kugira ngo amagara tworohere no gukora cyane kugira ngo ejo tubashe gushobora gutunga imiryango yacu. Wowe ufise umuryango urazi ko bigoye ariko ahatari shaka nta iterambere riva mu bikorwa iminsi yose. Umugabo niki mbe umugabo niki uko wotahura ni gute shira muri commentaire ati umugabo asigura iki cyangwa genda bitahura naye nahura ko umugabo ari umuntu afise icyo akora gifise icyo kimumariye kandi kibasha kumuteza imbere. Nyita 3 cyangwa azitatu nyita azitatu kuna kazina gashasha turi muri etage basha turi muri etage turi ahantu bita kuri Adonai Center nakabare sinzi ndibaza hariho za petit déjeuner indya zo mu gitondo hanyuma ndi ngaha impamvu nzanye ngaha ni nyene ndibaza muri introduction mwamaze kubona abantu turi kumwe nabo ariko impamvu nzanye ni neza na neza iyi ari he iyi twavuganye kuri apele n'uyu mugore shani je hajya telefone nari mu bitiro bure navyose mbwira waruvuze ngo urankeneye cyane numvirize neza shani je hajya telefone nari mu bitiro bure navyose mbwira waruvuze ngo urankeneye cyane. Okay nakurondeye umugabo wanje ne yavuze ko gukeneye ego uze kuyaranja nko ma 10 tuze guhurira hahandi twigera gukorera ikiganiro ca mbere ego agenda zari kumenya Jesse siga kamera kwe ni dawa yes nkuko nivugiye ko ari dawa ni dawa nyene kamera kuyisiga ndobongo rero mazakanya ngaha bambye ko ashitse cyamba ndakora introduction so tugomba kuyaga nabo tumenye ico baturondera ariko ndazi ko tutagiye kandi ari bo batwirondereye nke kabigiye ko barahuje canke ibi byaragenze neza yes nga kwisi tuzabonera byinshi none mari byo bibuye n'ivyi ni sawa ego ni sawa boss salama boss nyara kwanza ngaha none byo bibuye n'ivyi ahubwo ribuye rishire ku ruhande kwa woje gutera reka man n'ivyi kino igende cyo narizani ati shira uje kumena umutwe shira ku ruhande amabuye tuyage tavya amabuye ga wari umuntu w'umugabo ubwo reka ndarishire ngaha anza kuritora n'ingoga cyo hagarara ino rero naho oya hagarara ino ngo muze kumena umutwe okay risugume kure yawe basi oya ari gumize ngaha man turiko turahari twoharira ubwo mumena egera ino basi tuyage kubera amajwi yinjire neza ni sawa none namahoro meze neza shira hagatoya igeza ngaha ogenda namabuye urumusatsi cyangwa uri bene mbanza ndi bene ngira ndi bene kwe ngero ngana ko uri bene none sasa tugire gute umugore wawe jambye ko mu nkene na namubwiye hari ikino gacuza n'amabu
Mbo je yambariye ngo ashaka imbabazi. imbabazi bicuza n'amabuye. Mbo iri buye rifise icyo ryaje gukora mu majambo make. Ukora iki rero? Ukora igute rero? Mbo je mvuze ntekana mu babarire nawe ubibona. Wabarire twitaye. Wabarire twitaye ndibaza vyaheze. Mbo imbabazi ndashaka kuzimuha. Urazi ko n'igihe by'ubwa mbere agukora mu bwanwa byabereye ngaha. Niyo mpamvu nashatse ngo izo mbabazi azironkere ngaha. Ko yaragukoze mu bwanwa narabibonye. Nanje hari ikintu nshaka ngo akore. Cy'igihano kugira ndabe ko niba izo mbabazi azikwiye. Nyabakiriye ibi bihano navyo bigiye kutamuhaniye mu nzu iwanyu muri babiri. Oya nashatse none igihe yabikora katabikoreye mu nzu agukora mu bwanwa. Byo vyaraheze musaza ikazuragarukana ibintu vyuzura kapfuye. Ubwo nuri kurabizura kuko byo ndakubwira nti kuravyumva. Je numvise kana umugore washaka kubita amakovu neje ko bitandaba. Uterenda mukubite. Umukubise ndabangurukanya amamugeze yayo nimutwikana kandi. Shawe nawe uratwenza kwe. Nza gute nega n'umugore wa. Mbo jewe naje ganda ndamubabarira. Nkuko ari karashaka imbabazi. Ariko zimuhaye zivuye ku mutima. Cyenda zima zivuye ku mutima. Utahe rero vyahetse mugene mubandanye ubuzima. Yarindira genda bukebuke. Tugira ngo ndamugirira imbabazi. Abanza afukame ngaho. Afukame? Nisho mpabuje. Mwarakunze sha mwarahuye nabo mukunde kugira ungirira imbabazi ufukame ngaha. Na kamera ivyerekana? Na kamera ibibona. Uri seri. Nisho? None byukuri ndazi ko ndagukunda cyane nk'umugabo wanje. Mugabo hariho ibintu wombwira vraiment wasanga uri kurana uransuzuguza nawewe. Ivyo bintu nuko byava bingora gukora. Gufukama imbere ya kamera kugira ngo ngirire imbabazi ku muntu ukunda musanga nivyumvikana. Ntabyo noshobora gukora. Abwo naraba ikindi kinambarira noshobora gukora mugabo ambabarire kuko imbabazi ndazikeneye. Akubabarire ku buntu baka ko aguhani ibintu. None ko yashatse kumpana je kubera yabonye ko nshaka ko mbabarira. Mbona yara nabiguhaye imisi wahangayitse mwibarabara akwirukana agira iki? Ngira wowe ntiyarazi ivyari karakora. Mugabo yaba yaha agaciro basi urukundo ndamukunda uko nahangayitse yabona ko vraiment bikwiye ko ashobora kumbabarira atabindi binarinze kundemeka. Bose mubabarira umudamu uje kujya show. Wewe muri imisi nturi kurarara nabi kwe. Urara cyose. Oya cyenda araneza. Umba urara neza rero ntumukene umugore wawe nimbuja hana. Ko ndamubwira ko ibyo akora kugira ngo ndamubabarire ngo ntashaka kubikora ariko ntibitangaje gukora mu bwanwa yarabishoboye. Ako kantu karakuriye kwe. Nawe ndazi dufate yaba wewe uri jewe. Ibi ndiko ndacangure waraciyemo bro. Warabiciyemo. Mubabarire basi je ndasavye imbabazi umubabarire. Nambwiye ati nafukame. Si kirundi cyumvikana. Mabuja none si umugabo ntimukunda. Fanya basi dawa. Ndamukunda mugabo kwera ikibasa ateme atambwiye ndabikorere muhira. Yambwira ndabikorere muhira nabikora turi babiri. Agashashaka ko nza kubikorera kuri kamera. Mbe afukama imisegonda ngaha. Afukama imisegonda ngaha. Imisegonda cyangwa iminota? Iminota 2. Iminota 2 avugamye kuri ikaro. Nisho. Ivyo bintu nawe byanshobora. Sinshobora gufukama hasi imbere ya kamera jewe. Numvuga ngo uramukunda. Kora umuti sha urukundo rubanda. No, ndamukunda mugani bisigura ko acansuzuguza imbere y'abantu nkuko. Babarire basi nyakubahwa. Mbega wibaje ngo ngufukama vyonyene?
gufukama niribuye urifise ugize uko amaboko hejuru kugira ngo bitwereka akarore uri kurapanga byose bitwereka akarore urumva ndiko ndabivuga mvyo ushobora kumva ntavyo numva je ngo ari fukama uriterure turange navyiza kubigira we niba atavyo wumva we ngira yavyumvise cyenda gutahura kandi cyane uri umugabo mu rugo uravuga ijambo urategeka umugore nawe arafise ububasha bwo gusaba nubwo adategeka aravuga ati ndasavye mutama akakantu karagoye aremera kubikorera muhira nta kuri umugore mukabikorera muhira cyangwa tuzimye kamera abikore basi je mpari ntacyo ndizera ko nigiye gukora mu bwanwa hari kuri kamera ibihano basijewe ibihano je ndabikore mu kibanza cyuko yakoze mu bwanwa bwanje jewe mpanwe ubwanwa bwanje butumwe mpanwa hama ejo hirya ejo mve muri aya matati Nje umutima ubandanya njya umuntu ntarinda namuzi atana hamwe tuhuriye akashaka kwahukana ejo bizokubiboneke ko ari ubwanwa bwanje bwakweza induru mbo ndizera ko uri karashaka imbabazi si wewe kandi si umuntu ndiko mvuga ngo yoba ari nk'igitega cyangwa ingozi cyangwa imurambye arabyumva niyo mpamvu rero ibyo kumbwira ngo bari bubikora nabwiwe uri kasaba imbabazi kandi icyo ni ikirundi cyumvikana aboje fanya dawa basi turantire basi nimuzimye kamera basi ndabikore kubera ndamukunda mugana nabwo nshobora kubikora kamera irikira iraka cameraman azimye kamera igihe yagukora mu bwanwa yabarazimije kamera waribagiye kuzimya kamera muratwenza kweri yabikoreye kuri kamera yabikoreye kuri kamera abantu biyemera ndakese nawe nyene umuntu nk'uyu nyene umuruhishije kweri so kumuruhisha ahubwo nanje bimenye ngene ndushe kumva kurirusha wenyene so kwirusha kumva zuko nabonye umugore wanje ariko aratanga keya nyene fresh kandi rero weboneka bubabare urafise n'urubanza kuko babara nta n'ubwanwa wifitiye none warabumoye cyangwa buranaze gareka kwerusha vure ndabonye impamvu mbongera narabumoye ngira narabumoye ntabwo wamoye kwere gusa birabaho mu buzima y'abagabo badafise umbro wa ndevu mu kirundi ni gute kama iki ndevu y'ubwanwa sinze like hari abantu bameze uko none mu muryango wanyu ni benshi baburonka umva birumvikanye ko tangiye kumbwira ko atabwanwa amera ariyo mpamvu oya buzoteba ariko buzowe ufise imyaka ingahe basi twumve ko harengeranye urumva utangiye kumbaza imyaka ni karangamuntu nge nkoresha babarira basi mutama ariko nyene wowe uri kurangyohera nawe afukame imbere ya kamera umugore wawe ukunda ariko igihe yagukora mu bwanwa yari imbere ya kamera kuko naje niyo yabinyeretse rero niko kabi ako kubera ikintu atobikora ari imbere ya kamera nkuko wumva ariko ashaka imbabazi ivyo yakoze abikora kuri kamera ko izo mbabazi atozihabwa ari kuri kamera kubadida sasa sister fanya dawa turantreba nonje nabyo nshobora basireka kumama naniza nimbushaka kumbabarira mbabarira ku buntu ureka kwirigura mvunagura none nk'ubu nk'iryo buye n'iryamvunagura nkaca ngwara canke ngapfa izo mbabazi zizakuba zikumariye iki nababaye basi imbabazi asavye imbabazi witeze gupfa rero urambarira rega mpave niruka n'umuntu mbona upfuye bakaza kuvuga ko ari jewe ariko nkiribuye we ringana nkuko basi urabona ko wari inkorera hama nkaguma nkomeye ushobora iribuye urazi ko ngeranije n'uburemere bw'uko ari kumukora mu bwanwa iribuye atanirobo ripima kantu niko kabi ako kanyene gumushira niko kabi konyene ariko niko kabikoze rega niko kabi nanje niko kantunuje umutima niko kabi kare tukwereke jewe nkeneye musubirane n'umugore wawe ibihano je ndabikore bihere uci mubabarira ndizera mwabikoze muri babiri ni mu bihane uko mwabikoze muri babiri ni uri kuratanga ibihano igihe yagukora mu bwanwa je ntitwari kumwe ubwo ko aje kumuha igihano turi kumwe kugira ngo izo mbabazi zihabwe bazubaha imbabazi azo bazikoreye mbo yabikoreye kuri kamera shatse kugira ngo nuba abikore kuri kamera kuko ivyo mvuga abantu barabibonye byaciye mu maso y'abantu reka byongere bike mu maso y'abantu
sawa jereka nkora ivyo wamusavye akore mu kibanza c'ubwanwa bwanje bwagiye gukogwamo bukwega induru hama ibibazo bihere mbone yabikwemerera je ndavyemeye si wabinyemerera uyu niyo binyemerera uyu niwe yomi bihano je uyu niyo mibihano ndabikora uwo mugabo nkanje ariko tuzo abantu barahura abantu barahura buryo ushobora kumpa ivyo bihano je ndabikora mesi ko nzoba ndabiryoherewe si wo mubabarira umubari naje sinobona umengo biryoshe kumara amazi umugore wawe kuri kamera ndumva urukundo ruracari rwishi kwande kuburyo bwuko n'ibihano umuntu ariko aratanga ubyitangira kubyitangira ubwanwa ubu nibwo bwakweza induru habo narazwe no kubukura nuko nkeka atanu wo nkunda bikorereye nabikore bikore uca umubabarira imbabazi ndazimuha ndabikoze bikore nkora iki rero fukama wikorera iryo buye ku mutwe urariduza hejuru iminota 2 minota 2 ntayo mara reka ndakoreye gusa ko nobikora jewe twumvikana ndabikoze kugira umubabarire kandi ntituzosubire kuronderana mu bintu vy'induru niki ndizera bizaba biheze nije nabikozeho kwanza ko wemeye ndabikora mbo tutarandiriye sinigeze ndakubwira ngo ubyikoreye ni wavuze ati reka ndabikore kubwi wawe kubwuko wumva uri kumusabira imbabazi sinigeze ndakubwira ngo ubyikore sawa reka ndabikore ibintu bihere zari ryo wigaho nigenda riguha cyangwa urikora ngari teretse ndariguheretse ubura ritora hamuridutse hamufuka muri fisi ari guca umubabarira cyimbabazi ndazimu donc ndaritorine kandagukimba banze nshire hasi kwana su shiri birata ariko ushira ibirata aho uzobufuka kuri mate oya reka fukama n'amavi fukame hasi yebaga uko urahaye umugabo nkawe urafise umwana urariko je mfise umwana urumva ibintu wagiye gukora ufise umwana akunzi ba STV suko washaka bituze hejuru uko duza ya maboko ndayabone yaduza aha ni sawa sawa oya yakumanura byakwiye rasta yenda umugabo nkawe aho cyo nakweretse nakikweretse mugenzi ibuye ryawe ngiryo nakoze ivyo bashaka sivyo birakwiye urashobora kumubabarira nta kibazo imbabazi yazirose yazirose angorana uraryohewe kumupfukamiza umugabo nkawe je sinagupfukamitse sawa basa ariko ubu ni sawa mugiye kubaho amahoro bo ubu nta ngorane biraheze ubwana bwanje burahariwe ndizera ko bwera kuko nawe nabonye ko ngerageje kuraba bimwe n'ubigenza nkuko no kumana ubivuga niba ari byo birashobora kuba ibyo yakoze bitari atabikoze gushaka nabyo je nari nkeneye kweri kandi sinaguca nkuru ko kumuntu ngo kurayo umva ucumenga uramumarama harashitse nta kundi kumubabariye ni sawa nawe nzokwiyubare undi munsi n'uzozunze ugati reka rayo byankoreye mbo reka mvuge ko mu kwizera kwanje nkuko ubikora uri kurabivuga reka nizere ko atabikoze biri muri gahunda ariko umenye ko ngiye mfukamye abagabo turakeneranira umunsi umwe ntuzotangane nanje uriteruye honyora ngaha chance Imana ibahezagire biraheze mu ndani ho mbona ko yambabariye nane ubwira ngo mugwe mu ndarega nivyo kwiri batuzaniye amabuye ariko kandi mbega wewe wadukurikiranye wiziki canke watahuye iki jewe nize yuko burya woca bugufi kugira ukingire urugo rw'abandi bantu canke woshobora kuba mu kibanza c'undi muntu kugira ngo mubabarire hamwe n'uwo muntu like mububabare mukabusangira n'undi muntu kugira ngo ubuntu bigende neza so ni couple nziza itesa kuko si bose
si abakobwa bose bagira umutima wo gukunda umuntu nk'uyu kireza afise amafaranga bati ni mugufi akamurusha uburebure kumva biba bigoye ariko kandi nta muntu adafise umutima wo gufuha ariko kandi nta bintu na bimwe bitababaje usibye yuko igihe cyose umuntu ashavuye kwikontorora bimugora jewe ikigwa nkuramo nuko kwisi tukwiye kwitondera gufata ingingo kuko ujya uri kuramara amazi no munsi ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe ejo mukabandanya ubuzima bwiza muzogaruka kandi kumaramarira hamwe mwese so ndabakunda mwebwe mwese mudushikira biraryosha ingene bameze aka kanya byari bimaze igihe tutabibona inkwezi y'amarere n'ubwanwa razo no kubumwa kubera inzigo ariko Imana ishimwe ibintu biragenze neza merci beaucoup STV STV, every story matters.